Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombore yacu reno yanyu Muhuza TV numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ubwiwe imbere gato yuko aja gupfa hari ivyo yari yatangaje tugiye kubanza tukabageza ko muri no video mu nyuma tubandanya n'andi makuru kandi nanone tukaza kubabwira n'ivyatangajwe n'umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza Bucumi. Vyose mukaza kubikurikirana muri ano makuru, reka tubanze tubageze ko ino video. Intumwa zibati kandi muri bwebwe umwe arangurisha yuda kandi yamaze gutangura idiri sibyo acayibarisha Yesu abo yobarinde ga Yesu yobarinde niko yabaza ikibazo bwa mbere hata abantu bose babaye n'abakino yobarinde twabenye kumba ariwe yamaze kujya avance. Muri no minsi hari ikibazo cazamutse benshi bakibaza yuko President Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe na bamwe mu bafatakanije kurongora Uburundi. Ibi bikaba biri mu vyashikirijwe na Bob Rugurika umuyobozi w'iradio RPA avuga ko iyi radio arongo yari imaze imyaka myinshi ikora amatohoza kuri uru rupfu rwa Petero Nkurunziza. Rugurika avuga ko ibipimo vyakozwe n'abaganga kuri Nkurunziza vyerekanye ko hatangwara ya coronavirus yari afise nkuko bamwe bagiye barabivuga. Ubwo avuga ko abagendanye n'abagenzi be batigeze bahabwa n'uruhushya rwo kubona ikiziga ciwe ngo bamusezere. Bob Rugurika mu vyo yavuze ntiyashimye kuvuga uwagandaguye President Nkurunziza nabwo yaciye asaba President Evariste Ndayishimiye ko yoshira habona icishe Nkurunziza. Rugurika ico gihe yibukije umukuru w'igihugu ko atari umuntu asanzwe ko apfuye hategezwa kuba amatohoza icamuhitanye kikamenyeshwa abanyagihugu bose. Bob Rugurika kandi yavuze ko abishe Nkurunziza bari bateguye kubeshera bamwe mu bamugendanira bo mu bwoko bw'abatutsi. Akaba yaribukije ko Nkurunziza yapfuye haciye hakwiragizwa ibihuha vyashaka kubeshera bamwe mu bagendanyi biwe. Umugambi wari uwo kubafata bakavyagirizwa mu nyuma bagatabwa mu mvuto. Iyi dosiye kandi biranavugwa ko iri muri dosiye zifunze Alengiyome Bunyoni kuko Bunyoni yari umwe mu bari begereye Nkurunziza vya hafi. Bunyoni rero ngo yamye asaba amatohoza ku rupfu rwa Petero Nkurunziza ariko birananirana. Rero mu kumwaka inguvu zose yari afise n'ubudahangarwa bakaba barahisemwo kumushira mw'ibohero. Muri ano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko tukaza kugaruka n'ubundi n'ivyatangajwe na Denise Nkurunziza akimara kumva ivy'urupfu rw'uwari umugabo wiwe. Reka kandi mbere ko tubageza ko ano makuru tubabwira ivyatangajwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aho bumenyesha ko atakiringo c'amezi 6 bwahaye umugambwe SNL kubijanye n'ingingo bwawufatiye. Martin Niteretse yamenyesheje ko yababwiye ko bogenda bagashira hamwe ndetse ko naho bari kubikora mu minsi 2 ikibazo cari kuba giheze. Yemeza ko yabikoze kugira akinge ntihagira amaraso hava aseseka, agashimangira ko nubu bagishira imbere umutekano imbere yo kwemera ko ibikorwa vy'umugambwe SNL bisubira gutangura. Umushikiranganje Martin Niteretse akaba bivuze inyuma yaho kuri uyu w'Imana umukuru w'umugambwe SNL agatorwa asavuze ko igihano umugambwe wahawe carangiranye n'uwa mbere Kigarama nk'uko biri mu itegeko rigenga imigambwe. Aha umushikiranganje agasigura ko hahagariswe kuja kwegeranya abanyagihugu mu mitumba kubwiwe ngo ntibigeze bahagarika ibikorwa vyo kwitunganya kugira ikibazo gihere. Ku kibazo c'uko agatorwa yafatiye ku ngingo y'ibwirizwa ivuga ko umushikiranganje ari gutomora ikiringo ingingo yafashe izomara, Martin Niteretse yishuye ko mu gusoma ibwirizwa ngo udasoma ingingo imwe ahubwo usoma ingingo zose kuko zigenda zuzuzanya.
uno munsi ngafashe iyi hari igihe usanga hariho n'iyindi ivuga ibitandukanye n'ivyo cane cane ko ari ibijanye n'umutekano w'abanyagihugu kuko niwo turaba kurusha ibindi. Ibi akaba ari ivyatangajwe na Martin Niteretse umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, n'ubundi akaba ari nawe araba ibibazo bibera mu migambwe yose ikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi yemewe n'amategeko. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo uzoje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko muri kino gihugu c'u Burundi. Nkwayeko mwidonido yano makuru nkuko natanguye mbibabwira, umumenyeshamakuru Bob Ruguri kubwiwe yivugiye ko abari bafatikanije na Perezida Nkurunziza kurongora Uburundi ari bo boba baramuhaye ishano. Akaba ari naho yari yasavye Perezida Evariste Ndayishimiye ko bokora amatohoza ku camwishe kuko n'ubundi atabipimo ngo vyo kuraba icamwishe vyigeze bikorwa, ngo n'ubu benshi bari mu nzego nkuru z'igihugu barabizi neza. Perezida Nkurunziza aja gusandaba umukenyezi wiwe yari mu gihugu ca Kenya aho yari yaragiye kwivuriza. Tubibutse ko Bob Rugurika we avuga ko abishe Nkurunziza n'ubundi we abazi. Bob Rugurika akanemeza kigandagurwa rya Perezida Nkurunziza ryacanishijemwo abategetsi b'umugambwe CNDD FDD. Bob Rugurika yemeza ko hari abategetsi babandanya ko ukuri kuja ahabona, ahanemeza ko General Ngiyome Bunyoni ari mu bagumye basaba uko kuri. Bob Rugurika akavuga ko ivyo biri mu vyatumye Ndayishimiye abogoza Bunyoni. Bob Rugurika kandi avuga ko ikibazo kiri mu binyegezwa vyabaye mu rubanza rwa General Bunyoni harivyo vyatumye, akaba ari naho Bob Rugurika avuga ko iki kibazo kiri mu binyegezwa vyabaye mu rubanza rwa General Bunyoni. Reka rero tubageze ko ivyatangajwe n'umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Denise Nkurunziza Bucumi, aho nawe yagize ico ashikirije kuri uru urupfu, aho yavuze ko yamaze iminsi 2 nawe azi ko yapfuye ariko atari gutanga igihugu ko bivuga. Perezida Nkurunziza akaba yaritavye Imana ku igenekerezo y'umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Ico gihe Denise Nkurunziza nawe yari mu bitaro ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Avuga ko amaze kumenya ko umucanci wiwe yitavye Imana yabigize ibanga, agira ati nabimenye ari mu gitondo ariko nagiye kubivuga ku mugoroba w'umunsi ukurikira, sinari gutanga igihugu kubivuga kuko yari uw'igihugu. Denise Nkurunziza ariko avuga ko ivyo vyashitse amaze iminsi mu masengesho yo gusaba Imana gushima mu bibi no mu vyiza. Uyu mupfasoni w'abana 5 ubu akaba akora akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana, agira ati uwabimbwiye yansavye gusenga ngo kuko agiye muri koma. Hari mu gitondo ariko njewe nari numvise ijwi rimbwira ko kabaye, ca ndashimira Imana. Naciye nshira amaboko hejuru nshimira Imana ndayibwira nti urakoze urakoze. Sinavuga ico nshima ariko nagoma mvuga nti urakoze. Uwabimbwiye naramubwiye nti nimubure kwakira ishaka ry'Imana. Umupfasoni Denise Nkurunziza avuga ko mwijoro bari bavuganye n'umugabo wiwe, aramubwira ko yateramye cane ariko araganira n'abagenzi ko arushe, yumva ashaka kuryama baca barasezerana. Amaze kwitaba Imana, abantu bonyene bashoboye kumenyesha iyo nkuru y'umubabaro n'abana biwe ba mbere, ariko arabihanikiriza ko bivuga imbere y'uko igihugu gisohora itangazo. Yagize ati narahamagaye umuhungu wanje mukuru yari i Bujumbura ndamubwira ko se wiwe aremvye ko aduga kumuraba mu bitaro i Karusi, ariko naramwihanikirije ko ataza kwinjira mu bitaro atambariye. Inzira yose nagumye ndamuhamagara ndamubaza aho ageze. Ageze aho bahagarika imiduga ku bitaro parikingi, naramurindiriye araheza guparika, nca ndamumenyesha iyo nkuru ko se wiwe yitavye Imana. Ndamubwira ko yogerageza akihangana yifate rugabo, kandi narabajije abari bahari yarigumije. Avuga ko mu nyuma yaciye ahamagara n'umukurikira yiga irondere mu Bwongereza ico gihe, bose akabasaba kwigumya.
Denise Nkurunziza Bucumi avuga ko umucaca we yitavye Imana nawe yatoye imitende yaciye ataha i Bujumbura aza gufashanya n'abandi ikigandaro. Muri iyo minsi niwe yaremesha abandi agira ati abantu baraza ari benshi cane cane ku mugoroba tugasangira igisabisho kandi akaba ni jewe nigisha vyarabafashije nabo nyene kwihangana. Avuga ko no ku maziko hariho abahungabanya ariko amaze guhaguruka akavuga ijambo bakabona atariko ararira vyafashije benshi. Denise Nkurunziza avuga ko yashimye Imana ko umucanci we atapfuye urupfu rw'agashinyaguro ari nayo mpamvu ataha amatwi abavuga ngo ko yishwe. Agira ati nabwiye ko batosubira kunzanira amajambo yo kuvuga ngo yishwe n'uyu n'uriya, abamunyegeranirije barakoze mbe none avyemera hoho ko ari bo bamwishe bagakora ibipimo aca azuka abe muzima. Ibi rero nivyo Denise Nkurunziza ubwiwe yatangaje, uyu kandi akaba yari umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza. Ku ntwaro kandi uyu muhisi Nkurunziza amashirahamwe ataho yegamiye muri politike n'imigambo itavuga rumwe na leta yagiye mwagiriza guhonyanga agateka kazina muntu hamwe no kurya ibiturire. Ivyo Denise ngo yaravyumva ariko ntiyashima guca abivugana n'umucance wiwe. Agira ati vyinshi vyavugwa namwe n'abamenyesha makuru burya namwebwe ngo muragoye rimwe na rimwe ivyiza ntimubivuga muronderera ibibi gusa murashiramwo no kurenza urugero. Yabananije agira ati atashe navyumvise sinashima kubimushikiriza ko kuko yaba arushe ngo ntiyova mu bibazo vy'akazi ngo naje ndamushikirize kuri ivyo ahubwo naca ndamuhakeya uramutse unabivuze ukabicisha mu zindi nzira. Ngo narashobora no kumubwira nti dusengere ibi bintu Imana ibiroranye. Ngo vyari bibabaje narigumya kuko hari aho ushika mu bintu ubwana bukimuka ugakora aho yanagize ati si ibintu naca mvuga ngo turagowe nkaja mu vyo kurira oya ahubwo naravuga nti ibi bintu birasaba gusenga Imana. Umuntu yabaye ku kirimba agahanura abantu bose bashingwa amabanga y'igihugu kwama biteguye ko ejo canke ejo bundi bashobora kuyavamwo. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenzawe aho bo babaherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirirwa niba bigezwe ko bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV muhezagirwe.